Bakunzi ba radio na televiziyo y'Abatiste turabaramukije bivanye naho muherereye amahoro y'Imana abane namwe. Uno munsi nkuko mubibona twashitse aho muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya umutumba gw'Eteto aho twagiye kugendera bamwe n'abandi bariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere muri ya ngendo nyene Kristo yo kuraba bamwe n'abandi ivyo bariko barakora. Uko mubibona ngaha anye turi kumwe n'umwe mu bakorera hano hantu biraboneka neza yuko iterambere riko yashika hano hantu bariko barakora ibintu by'amamoto modoka n'ibikorwa bitandukanye aho ndetse banadandaza n'ibikoresho bitandukanye aho mbere nabonye aha hantu hahurumbirwa n'abantu benshi cyane bo muhinga itandukanye aha turavuga nk'abantu bava za Kayanza za Kirundo bashitse ahantu barabona yuko ari ahantu hameze neza cyane. Mubandanye munkurikira rero tubandanye tuganira na bamwe n'abandi bariko barakorera hano hantu ntibisanzwe. Umwe muri bo twashoboye kuyaga nawe reka munkundire mu twidondore niko abandi wewe bari twasindagira domasi bakaba banhaza n'umwe bariko barakora yitwa Sindayiga ya donation ngo batazira ndugu none uri umugenzi wa bose neza cyane uri gukora ibintu bitandukanye eske ibi bintu muri mwe kamwigiye cyane ni bya bintu bavuga ngo impano mwe narabyigiye ngabo kuko jewe niyo muharabe naho nari mu ishuri muvuze neza cyane ndiko ndakuraba Sindayiga ya donation batazira ndugu murubatse yego mubatse biciye mu mategeko mufise umuryango ungana gute murakijijwe canke musengera umwisilamu birashoboka yego jewe ndubatse mfise umugore umwe n'abana babiri ukuvuga rero Umukisto abasengera mu ishengero rya Batiste Kibogoye yego biraryoshe cyane ni muri ya ntumbero nyene y'urugendo Kristo ni umwe mu bagize ishengero ry'Abatiste n'Umukristo twasanze yikorera bamwe n'abandi bavuga yuko ububuzi bwanyu babesha cyane uri kurakora aha hantu baravuga ngo murajya ivyuma none nawe iyo bishitse ukaja gusenga kandi bavuze ngo murajya ivyuma biba bimeze gute nico gituma baciye banazira ndugu urumva ndi mugenzi wa bose bivuga ngo urumwizirwa muri aka kazi neza cyane nta widoga muri kandi wanabibonye yuko hano barahahurumbira cyane hariho rero igituma bahahurumbira turiko turaraba ngira woba bahahurumbira wo gukora imiduga mito canke amamoto aha nka bya imodoka biva mu Rwanda n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye iyo bashitse ngaha hantu woshobora kubafasha canke ukora imiduga mito yego ukuvuga ngaha dukora imiduga mitoyi mu bwabo izo modoka nini iyo zishitse bigashika igapfira ngaha twebwe nyene tugenda kubikora murakoze cyane abivuze neza ngo iyo imiduga minini igize ikibazo ari ngaha hantu bantu muriko muradukurikirana ntimusubire kwitinya aha hantu kwa ndugu uyu mugenzi wa wose akabijya rero nabonye kandi gakomeye cyane n'umwizigirwa neza cyane ivyuma vyawe uzobitwara bikwiye abantu bamwe b'abafundi canke bene mwebwe mukora ivyo bintu umushiriye hariho uruntu numvise wavuze ngo imoteri nyimba y'imoteri isige acaguha ngo gwa pirate original akayitwara imeze gute we siko bikora bisanzwe abantu ari gihe hajya ni wa mugani baca ngo umuryango umwe atukisha umuryango bisanzwe mu moteri nta kintu kiriyo botwara kuko iyo gitwaye ubwo nyene bica byiboneka bisanzwe rero noneho twebwe turabikora imoteri nahajya mwazibonye yuko turiko turazikora kandi benezo siho baje ubusanzwe twe dukora ibintu kugira dushiremwo n'ubwizigirwa kugira abantu baduhurumbire nuko ico kintu tugikora neza ukuntu waduhaye ico cuma cawe ugasanga ariko kimeze hari kandi kabazo mwavuze ciye niyumvira umengo noshashaka kagashiramo aha hantu nyene urumwizigirwa kandi mu kazi kawe kandi uri kubikora neza cyane
ariko watubwiye yuko usanzwe uri n'umukristo ubwo nturi babandi bitwa abanyandwi bagenda ku bamungu gusa bivanye n'akazi agaca avuga ngo ndabigenze oyaye kuko n'ubu nyene ahubwo muriko murandevya dusanzwe dufise n'igikorane kizomara iminsi 3 n'ubu nyene je ngira ngende umunsi wa gatandatu ndakora gushika saa 6 kuwa mungu hose nirirwa ndaza kiretse gusa iyo nararanye nk'imodoka y'umuntu nk'akarorero nk'imoteri hariyo nk'umuntu aba ari kararengana imoteri yiwe igakwama urumva kuwa mungu sinogenda gusenga iyo moteri yiwe nayitaye ngaha kuko naho ngenda gusenga wewe ntabyakira neza bica bisaba yuko uwo munsi ndamumarira akazi kiwe amamejeje aca ntaha asenga. ubivuze neza cyane ndugu wewe uvuze ati aha hantu uko vyogenda kose abantu baho barankunda kandi rero ko bankunda ibikoresho byabo nivyo bakora byose ntigezwa kubikora neza cyane. mbega ndugu ndakubaza kwishengero uravuze neza ko ugenda kuwa gatandatu uri umuririmbyi uri umuvugabutumwa ujejwe iki mu rushengero canke uravuga ati bo nta kibazo ndasenga nk'abandi cyangwa se bagusanga wakoreye muri ya miryango bamwe basenga vuga ati ko navyisanzemwo sindabiheba kandi nzokama ndavyubahiriza birakorohera kubifatanya nk'umuhakarorero ashobora gusanga uri nk'umuririmbyi ama repetition murambona umengo ni menshi bitwara umwanya munini cyangwa asanga uri umuvugabutumwa birakorohera biba bimeze gute? jewe navutse nsanga abavyeyi biwanje ari abakristo urumva ndabikuriramwo gutinda rero ndakura ndaca ubwenge ndamenya imana icarico jewe nsanzwe rero ndumuririmbyi kandi kigeretse kuri ivyo jewe ndongoye ni jewe ndi umushefu w'abaririmbyi bose bo kuri iyo shengero rya Kibogoye Baptiste. Ngira ngo uri nk'umukuru w'urwaro. Ego. Abo birakomeye cyane. Dusanze twashitse n'ahantu hakomeye cyane. Ni n'umunyakubahwa. Murumva yuko inyuma yo gukora ibikorwa by'amaboko arakora n'ibikorwa by'Imana. Ikirenze kuri ivyo ntareka gukora ibikorwa ngo nuko ngo afatiriwe cyane. Ni n'umukuru w'urwaruka aha hantu kwishengero. Mwavuze neza. Hagomba habere ngo igikorane. Kizomara imisi ngahe? Kizomara imisi no kuvuga gihero no musi kwa gatanu, nejo kwa gatandatu no kuwa Mungu. Ubu rero nko imodoka yanje yo habi pfa mu mwanya mu masaa 8 canke saa 9 gikorane cyatanguye. Ntuza kuyiko urumva bisanzwe muri garage haba hariho umukuru n'icegera n'abandi bakurikirana. Iyo ico gihe unterefonye kuko jewe sinzi imya telefone kimwe gusa ninje mu rusengero ndayishira muri silence canke muri vibreur undondeye mba ndabibona cyasohoka hanze mu rufasoni ama telefone canke yo kwandikira message nakugira ati rondera kanaka. Mubivuze neza cyane nariko ndibaza yuko ibi bintu nabonye ngaha hantu ari uri kurabikora wenyene ariko kumbure wamaze kubigaragaza neza ati ndabwira n'abandi dufashanye vuga ngo ntiwigungiye hariho n'indi miryango ibayeho kubera nawe wagize icyo ciyumviro cyo gukora aha hantu nk'urumwe neza bakunzi ba radio televiziyo irya Baptiste aha hantu mukeneye kuhaza mwoza mufashe ibarabara rya RNE ni ibarabara riva mu Kayanza ni Bujumbura neza na neza hafi ni ku kirindiro c'abapolisi abo kwikamba kwikamba ngo ni kwikamba y'abapolisi ahahoze station haroroshe cyane gutora nimwagira ikibazo mushitsa ahantu muzohatora munkundire ndabashimiye yego kumbure ikindi gihe tuzongera tuze hano hantu nimwadukenera canke ikindi gihe naho nihashika nk'ahandi hantu kuko tutashobora guhura ahandi hantu ukora akazi kamwe mbega nariko ndakubaza ati none inyuma yo gukora ibi bikorwa by'amaboko byo gukora imamodoka canke n'ibindi byo nzohava ndagusanga uri kurarima canke nzohava ndagusanga uri kurubaka byo birabikora canke wewe mu buzima bwawe ni imodoka gusa ni moto ngira ntayikora kubera ari amapine abiri oya bishitse ndayikora bishitse urayikora ariko murakora n'ibindi bikorwa yego turakora bisanzwe je sinkora ko kazi konyene je sanzwe ndi n'umurimi gusa ndeka gutora isuka muganda akoresha abantu amafaranga bivuga ngo hariho n'abandi baguma baronka kuri bwa bugiro kanga bumva ubwo nkura ngaha sindabwisangiza ndumwe ncangenda no mu mirima hariya
nkafasha abandi biriwe nabo barakora kugira babeho. bakunzi banje yo televiziyo y'abatiste biragaragara neza yuko muri bwa burongozi asanzwe afise muri bwa bukuru kubwaruka asanzwe arongoye aha kwishengero n'ahandi nibaze ko nabandi mu banyagwaruka urongoye ubahimiriza gukora nyaburya mbona umengo nturasaza cyane naho mbona biko biragenda neza ndarugenze ariko bigaragara neza yuko uriko urabashigikira nabo nyene nibaza yuko mu gukoresha nabo bari na cyane ahubwo mbere urumva sinovuga ngo ndabakoresha bonyene ndacanga kuko urumva nka kumwe nkoresheje bonyene ngo cumenga naravya kamwana w'amama nkoresha bose gusa igitigiri kiba kinini muri abo banyarwaruka. Biragaragara neza cyane ko atigungiye ko ariko wagerageje kwegera n'abandi kugira ngo musabikanye. Erega utabafashije ejo nibo bahava baza bakakwiyo bagatwara cacuma neza cyane ariko biragaragara neza ko wakoze umugenzi wa bose uwo bita ndugu. Reka rero ndagusaba ikintu kimwe, hari abantu benshi bataratahura ibintu byayibyo nakahe kamo wotera cyane cyane dufatiye ku banyagwaruka kanatsinda umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yamaduhimiza ko abanyagwaruka tokura amaboko mu mpuzu tugakora. Nakahe kamo wotera bariko baradukurikirana kugira ngo nabo bakora amaboko mu mpuzu bakore ntibagume bibaza ngo ndugu twamubonye hariya anya ariko arasigura twamubonye ariko araririmba mu ishengero ngo nta bindi bintu akora. Nakahe kamo batera? Murakoze cyane. Jewe iyo ndiko ndigisha urwanda ndababwira ati niyo gusenga kutagira ibikorwa uko kwizera kuba kugize gute wagupfuye. Nukuvuga iki? Jewe ndabahimiriza gusenga no gukora kuko hari abantu benshi ahera ku wa mbere aja mu rusengero agashika kundi ku wa mbere aja mu rusengero. Nibo baba Kristo rero uzosanga ari abakene gusumbya abandi, nibo babandi uzokumva baguma bidoga ngo turakenye kubera iki ahera ku wa mbere aja mu rusengero gushika ku wundi wa mbere niyibuke guhereza amaboko ibikorwa. Jewe rero ndahimiriza cyane ugwaruka yuko ikwiye gusenga tunakora. Ubivuze neza, dusenge dukora dusenga neza cyane. Wa undi yarabivuze neza, none nawe turiko tugendera mu iragigiwe turiko dusenga dukora dusenga. Akantu uvuze karakomeye cyane muri kwa kubahimiriza nyene. Imodoka yanje ishobora kumfana ariko sishobora kubona hari uri hafi no kuronka gute wotubwira ukuntu twokuronka telefone adresse ahantu neza vuga ati aha hantu naho norungikana umuntu ndazi yuko icuma canje gihava gikorwa neza duhaka nimero ka telefone. Bwa mbere inimero yiwanje ni izina gitwa Ndugu. Je ndazi Ndugu aha hantu ra Ndugu tureke no muri Bukeye duhereye nko mu Gatumba gushika mu Kirundo ndazi Ndugu baramuzi kuko ndakunda kugenda cyane. Bigaragara neza yuko udakorera no ngaha biraba ngo bukaja na hahandi hariya igihugu cyose iyo adresse irakwiye. Akanimero ka telefone rero nimero ya telefone rero ni 69 778 979 iyo ni ya WhatsApp cyanke bacukoresha na rewo 79 840 119. Murakoze cyane bakunzi ba televiziyo ijwi ry'abatiste. Aha hantu mwahabonye inimero mwazumvise nizo nyene bivuga ngo niwagira ikibazo ntakorera aha honyene, aho uzoba uri hose mu mihingo itandukanye yose y'igihugu niho azoba ari. Ndugu azoba yashitse hano hantu. Ndugu munkundire ndabashimire kuri kano kanya n'umwanya nabonye nagutesheje ibikorwa umwanya uhagusanga umubosi wawe yagukarira guhaya akazi ariko munkundire ndabashimire cyane. Murakoze cyane. Nibaza yuko ibikorwa nk'ibi muzobandanya kubikora canke natwe tuhashitse ngiro zoshunja amenyo magufi kubera amaze kuba mu bisanzwe je banyita Ndugu. Ico gituma banyita Ndugu ndumugenzi wa bose nta muntu nigera mbabaza. Bivuga ngo ibiciro ntibivunana cyane. Oya kuko mwanabonye niyo je ndiko ndagurisha ibiciro ukuvuga ndagurisha mugabo gushira y'icumi ndagishiramwo abakozi ndabeyigene ndabagiye. Aka kantu rero nari nakibagiye kandi n'akantu kakomeye cyane. Inyuma yuko umushoreye Ndugu ukamugura icyuma ipiese muri rya magazine yiwe
aca gushirayo ku buntu. Yego. Bakunzi ba radiyo televiziyo irya Batiste, aka n'akabonisi novuga ngo wahabara yego kugira ngo bagende banezerewe. neza cyane Kugushirayo ni ku buntu. urumva biterwa nk'imoteri urumva kubera imoteri urumva igizwe n'ibintu byinshi uwo turumvikana mugabo ari nk'amaplakete amabandafure hari ubuntu butoyi amavidanje ibyonyi tubishirayo ku buntu bajya abahungu tuca tumengene tugirana Icamenya ukuntu bagira kugira ngo nabo imiryango irari baye. yego Mu nkunde ndabashimiye cyane. murakoze cyane Bakunzi ba radiyo na televiziyo irya Batiste, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi, aho twari twagiye ruguru. Mwahora muvuga ngo tuguma mu gisagara, ariko twagomba tubamenyeshe yuko turi bantu mangende. Iyo muzodutuma hose tuhari ku bwacu, ku bwanyu, kugira ngo tubandanye gukuza igikorwa c'Imana mu maboko hamwe no mu bikorwa byayo. Mu nkundi rero ndabashimire, ndabasezera, tuzosubira uyundi munsi. Murakoze cyane.